Mwiriwe neza bakundwa nshuti zanje bene data muri ngaha n'abariko baradukurikiranira ku mbonesha kure. Ese imigisha ya Yesu Kristo marayika w'isezerano yoba kuri umwe wese wo muri mwebwe ikaba no kuri jewe nanje. Muri iri joro ngomba nsome muri Matayo mutagatifu ikigabane cya 17 kuva ku murongo wa mbere ukabandanya. Aha Imana iratubwira ikatwereka ngaha mu ijambo ryayo iri yerekwa ryo ku musozi wo guhindurirwako. Mu minsi 6 y'imbere yaha Yesu Kristo yari yavuze ku bijyanye no kuza k'umwana w'umuntu. Rero ngaha murabona mu kigabane cya 17 muri Matayo umurongo wa mbere ukabandanya haravuga hati iminsi 6 ishize Yesu ajyana Petero na Yakobo na mwene nyina Yohana abadugana igisozi kirekire ari bonyene, ahinduka ukundi imbere yabo, mu maso hiwe haka nk'izuba, impuzu ziwe zera nk'umuco. Maze Mose na Eliya barababonekera bavugana nawe. Petero abwira Yesu ati mugenzi, bitubereye vyiza ko turi hano. Niwa bigomba ndaca insago 3 hano, rumwe rwawe, urundi rwa Mose, urundi rwa Eliya. Akivuga haza igicu gikayangana kibatera igitutu, kandi ijwi riva muri nyagicu riti nguyu umwana wanje nkunda akampimbara, nimumwumve. Abigishwa bavyumvise bubama hasi baratinya cyane. Yesu arabegera abakorako ati ve hasi nimutinye. Bunamuye amaso ntibagira uwundi babona atari Yesu wenyene. Bariko baramanuka ico gisozi, Yesu arabihanikiriza ati ntihagire umuntu mubwira ivyo mweretswe gushitsaho umwana w'umuntu azozukira avuye mu bapfuye. Ese Imana yohezagira ubugingo bwacu ibuhezagije ijambo ryayo, ikanatwemerera no gutahura iyerekwa ry'umusozi wo guhindurirwako muri iri joro. Icigwa cyacu ni ibanga ry'umusozi wo guhindurirwako. Murashobora gufata ivyicaro vyanyu. Muri iki gisomwa cya Bibiliya aha turahabona iyerekwa ngirakamaro cyane lijyanye n'umugambi w'Imana uhwanye no kuza k'ubwami bw'Imana. Turabona ko muri iki gisomwa Kristo yariko arereka abigishwa biwe, abereka ukuza k'ubwami bw'Imana. Rero murabona ingene muri iki gisomwa, murabona ingene iri yerekwa rikomeye ririmwo ibintu byose bizoba bigaragariye ku munsi w'iherezo mu kuza k'ubwami bw'Imana, aho umwana w'umuntu azoboneka aje mu bwami bwiwe, mu bwami bwa se, ari n'ububasha n'ubwiza. Turabona ko ngaha ku musozi wo guhindurirwako mu maso h'umwami harakayangana nk'izuba. Iri banga ryo mu maso h'umwami hakayangana nk'izuba, iri banga turaribonamo no mu bindi bibanza bitandukanye vyo mu vyanditswe. Mu butumwa bwiza haratubwira hati mu maso hiwe hasa n'izuba. Muri Luka mutagatifu naho haratubwira hati ishusho yo mu maso hiwe ihinduka ukundi. Muri Luka mutagatifu ikigabane c'9 umurongo wa 29.
hariko haratubwira ku bintu byose byabereye hariya mu iyerekwa ryo ku musozi wo guhindurirwako. Mu byahishuriwe Yohana naho mu kigabane cya mbere naho nyene haratwereka mu maso h'umwami hasa n'izuba. Murabe ngaha mu kigabane cya mbere mu byahishuriwe Yohana umurongo wa 16 ahaboneka umwana w'umuntu. Kimwe mu bintu bimuranga vyerekanirwa ngaha ni mu maso h'umwami hasa n'izuba. Haravuga hati kandi mu kuboko kwiwe kw'iburyo yari afise inyenyeri indwi, mu kanwa kiwe hari mu inkota ikarishe, hava mu inkota ikarishe, mu nyonga hiwe hari hameze nk'izuba iyo ryatse umutari. Mu byahishuriwe Yohana naho ikigabane c'icumi turahabona bundi bushasha Kristo, umumarayika w'inkomezi amanuka avuye mu ijuru, nawe nyene mu maso hiwe hasa n'izuba. Haravuga hati mbona umumarayika wundi w'inkomezi amanuka ava mu ijuru yambaye igicu, no mu mutwe yari yambaye umunyu w'amazi, mu maso hiwe hasa n'izuba, amaguru yiwe asa n'inkingi z'umuriro. Yari afise mu minwe agatabo kazinguruye, ashinga ikirenge cy'iburyo ku kiyaga, icy'ibumoso agishinga imusozi. Asemerera n'ijwi rirenga nk'uko intambwe yivuga, asemereye imituragaro ndwi ituragara amajwi yayo. Rero aha murahabona Kristo marayika w'inkomezi amanutse avuye mu ijuru, mu maso yiwe hasa n'izuba. None ni irihe banga ryo mu maso h'umwami hasa n'izuba? Vyongeye kandi nimurabe muri Maraki ikigabane cya 4 umurongo wa 2 haratubwira hati, ariko mwe abubaha izina ryanje izuba ry'ubugororotsi rizobarasira rifise ugukiza mu mababa yaryo, maze muzosohoka mukina amatavu nk'inyana zivuye mu ruhongore. Aha turahabona ukuza kwa Kristo aje nk'izuba rirashe ririko rirakayangana. Haravuga hati rifise ugukiza canke agakiza mu mababa yaryo, riraha ku musozi wo guhindurirwako. Muri iri yerekwa ry'ukuza ko bwami bw'Imana mu bubasha n'ubwiza, aho haboneka umwana w'umuntu aje mu bwami bwiwe ari kumwe na Mose na Eliya, turabona ko mu maso hiwe hasa n'izuba. Ibi bigereranyo biboneka ngaha mu maso hiwe hasa n'izuba, turabona ko bishushanya kuza kwa Kristo aje nk'umwami w'abami n'ubuganza baganza, kandi aje nk'umucamanza w'isi yose. Kandi murabona ingene ku munsi w'iherezo Kristo mu maso hiwe hazoba hasa n'izuba, inyonga ziwe ari nk'imbeya z'umuriro, umushatsi wiwe wera nk'ubwoya bw'intama y'umweru nk'uko aboneka mu gitabo cy'ibyahishuriwe Yohana ikigabane cya mbere. Kandi ibi bintu bimuranga byose biboneka mu mwana w'umuntu bizoba biriko birashitswa. Uko rero niko Kristo azoboneka mu kugaragara k'ubu buranga bwiwe, ibi bimuranga mu kugaragara kwiwe ko ku munsi w'iherezo. Rero nimurabe ingene isezerano ryo kuza kwa kabiri kwa Kristo ingene aza asa n'izuba, mu maso yiwe hasa n'izuba canke nk'izuba rirashe, kuko izuba ni umwami w'izindi nyenyeri, kandi ukuza kwa kabiri kwa Kristo aza ari nk'umwami w'abami n'ubuganza baganza, kandi ari nk'umucamanza w'isi yose. Mu gitabo cyo guharura ikigabane cya 6 umurongo wa 22 kugeza ku wa 27 haravuga hati, worahabarira Mose ati barira Aroni n'abana biwe utuku abe ariko muzohezagira Abisirayeli, muze muvuge mutora haguhe umugisha kuzigame, uhoraho akumurikishirize mu nyonga hiwe, akugirire neza, uhoraho akurabe neza, aguhe amahoro. Uku abe ariko bashira izina ryanje ku Bisirayeli, nanje nzobaha umugisha. Uku abe ariko bashira izina ryanje ku Bisirayeli, nanje nzobaha umugisha.
ibyo ni igihe uhoraho amurikishiriza mu nyonga hiwe ihanga ry'abaheburayo, kandi ihanga ry'abaheburayo akabagirira ikigongwe, imbabazi, akabagirira impuhwe. Rero murabona ingene mu kugaragara kwa Kristo, kugaragara kwa marayika w'uhoraho mu maso yiwe hasa n'izuba. Ni ukuvuga ko amaze kugaragarira ishengero ry'iwe, hanyuma ntahazokwigaragariza ihanga ry'abaheburayo mu maso yiwe hasa n'izuba. Ni ukuvuga hasa n'izuba ry'ubugororotsi ririko rirakayangana. Mu kigabane cya 31 umurongo wa 16 muri Zaburi haravuga ngaha, reka turabe imbere y'aha gatoya, reka dusome guhera ku murongo wa 14 muri Zaburi ya 31. Haravuga hati, ariko jeho ni wewe nizigiye uhoraho, naravuze nti ni wewe mana yanje, ibihe byanje biri mu kuboko kwawe, unkize ukuboko kw'abansi banje n'abampama, umurikishirize umusavyi wawe mu nyonga hawe, unkize kubw'imbabazi zawe. Rero murabona ingene mu mazaburi haratubwira mu nyonga h'umwami hariko haramurika hakayangana, haba hariko harakayangana hasa n'izuba. Rero ku ihanga ry'abaheburayo, marayika w'uhoraho, marayika w'isezerano, ku munsi w'iherezo aza mu maso hiwe mu nyonga hiwe hakayangana nk'izuba, hamurika. Ni ukuvuga aza nk'umwami w'abami n'uganza abaganza, kuko izuba ni umwami w'izindi nyenyeri, Kristo nawe ni umwami w'abami n'uganza abaganza, kandi aza nk'umwami w'abami n'uganza abaganza ku munsi w'iherezo, kugira ngo akayangane mu kuza kwiwe aboneshereza ihanga ry'abaheburayo. Ihanga ry'abaheburayo baheze bamenye kuza kwa kabiri kwa Kristo, ariko aramurika nk'izuba, akayangana nk'izuba mu kugaragara kwa Yesu Kristo, ko ku munsi w'iherezo mu gihe cy'ubuye rikomeza imfuruka n'ikiringo kinini cy'ubwami, kuko mu kiringo kinini cy'ubwami niho Kristo akayangana nk'izuba, kugira ngo gutyo amurikire ugutahura kw'abatoranijwe b'Imana bo mu banyamahanga ubwa mbere, hanyuma naho amurikire ugutahura kw'abatoranijwe bo mu ihanga ry'abaheburayo, kugira ngo gutyo ihanga ry'abaheburayo baronke ubumenyi bwo kuza kwa kabiri kwa Kristo, kandi baronke imigisha Kristo afise yo guha ihanga ry'abaheburayo mu kuza kwe kwa kabiri. Uko kandi niko bigenda no ku ishengero ry'umwami Yesu Kristo naryo. Muri Zaburi ya 80 kuva ku murongo wa mbere kugeza ku wa 3 haravuga hati, ewe mwungere w'Abisirayeli, tega ugutwi, ni wowe urongora aba Yosefu nk'umukuku, ewe uvyagira ku bakerubi kayangana. Ni ukuvuga ngo wewe uvyagira ku bakerubi kayangana, kangura inkomezi zawe imbere y'aba Efurayimu n'aba Benyamini n'aba Manase. Aba murabona, Benyamini ni uwo bavukana basangiye amaraso na Yosefu. Efurayimu na Manase nabo ni abana ba Yosefu. Aravuga ati, uze udukize, uze kudukiza, Mana utwigarurire. Aha hari isengesho ryo kugarurwa kw'ihanga ry'abaheburayo n'agakiza k'ihanga ry'abaheburayo. Umurikishe mu nyonga hawe, natwe turakira. Kandi umurokozi azova i Siyoni, niwe azokura muri Yakobo cyangwa mu ba Yakobo ukutizera. Rero murabona ingene Imana izokorana n'ihanga ry'abaheburayo ku munsi w'iherezo, aho ibirikira murikisha mu nyonga haye murikira ihanga ry'abaheburayo. Ku murongo w'indwi uyu mwanditsi wa Zaburi aratubwira ati, O Mana nyene ingabo, utwigarurire, umurikishe mu nyonga hawe, natwe turakira.
no ku murongo w'19 mw'iki kigabane nyene cya 80 mw'iyi zaburi aratubwira ati, uhoraho mana nyene ingabo, utwigarurire, umurikishe mu nyonga hawe, natwe turakira. Murabona ingene mu bibanza bitatu by'iyi zaburi nyene hatubwira ingene Isirayeli izokira. Mu nyonga h'uhoraho hariko haramurikira ihanga ry'Abaheburayo. Aho ni mu kuza k'umwana w'umuntu, aje nk'umwana w'umuntu n'umwana wa Dawidi, aho ishusho n'urugero, ikigereranyo cyo mu maso h'umwami hasa n'izuba bizoshikirizwa munsi y'ubukozi bwa Kristo ubwo akora biciye mu mumarayika ntumwe wiwe ku munsi w'iherezo. Aho rero hazoba hari abamarayika b'umwami mu kuza k'umwana w'umuntu, nk'uko Kristo abivuga muri Matayo mutagatifu ikigabane cya 16 umurongo wa 27, aho avuga ati, kuko umwana w'umuntu azohava aza afise ubwiza bwasezeranye n'abamarayika biwe, ntihazoca yishyura umuntu wese ibikwiranye n'ibyo yakoze. Ndababwira ukuri, muri aba bahagaze hano harimwo bamwe batazobona urupfu gushitsa aho bazobonera umwana w'umuntu aje mu bwami bwiwe. Rero murabona ingene ngaha isezerano ryo kuza k'umwana w'umuntu azeranye n'abamarayika biwe aje mu bwami bwiwe, iri sezerano ryaravuzwe na Kristo, kandi hanyuma mu kigabane gikurikira yaciye abereka ukuza k'umwana w'umuntu aje mu bwami bwiwe, mu maso hiwe hakayangana hamurika nk'izuba. Hanyuma mu byahishuriwe Yohana turabibona mu kigabane cya mbere n'ikigabane c'10, mu maso hiwe hasa n'izuba, ni ukuvuga aje nk'umwami w'abami n'ubuganza baganza, kandi aje nk'umucamanza w'isi yose mu kugaragara kwiwe kwa nyuma, mu gihe cy'ibuye rikomeza imfuruka n'ikiringo kinini cy'ubwami, aho yigaragariza biciye mu mumarayika ntumwe wiwe. Kandi aya mashusho n'ingero vyose, ibi bigereranyo vyose biraheza bigahinduka ukuri, kandi mu kanwa kiwe hava inkota ikarishe y'ubugi bubiri. Iyo nkota ikarishe ni ijambo ry'Imana, n'ubutumwa bw'inkuru nziza y'ubwami buriko buraza buvuye kuri Kristo buva mu kanwa kiwe. Akanwa k'Imana buri gihe bamye baba ari abavugishwa n'Imana, abo yagiye irashyiramo ijambo ryayo, ariyo nkota y'ubugi bubiri. Rero nk'uko akanwa k'Imana babaye abavugishwa b'Imana mu isezerano rya kera, hanyuma akanwa k'Imana kakaba Yesu, hanyuma akanwa k'Imana bakaba abamarayika ntumwa ndwi. Ku munsi w'iherezo naho akanwa k'Imana, akanwa ka Yesu Kristo, azoba ari umumarayika ntumwa wiwe, igikoresho icyo we azoba afise ku isi. Nuko rero mu kanwa k'intumwa hazoba hariko harava inkota y'ubugi bubiri, ariryo jambo rya Kristo ryo ku munsi w'iherezo. Ni ukuvuga ubutumwa bw'inkuru nziza y'ubwami aribwo butumwa bwo mu kimpumbi c'indwi. Ubutumwa buzoba buri mu kiringo kinini cy'ubwami. Icyo ni kiringo cugurukira mu kimpumbi c'indwi, kikuguruka biciye mu kugaragara kwa Kristo, biciye mu kugaragara kwa Kristo uko akorera mu mumarayika ntumwe wiwe muri iki gihe cya nyuma. Rero uko niko ihanga ry'Imana, abantu b'Imana bazoba bariko barabona kugaragara kwa Yesu Kristo mu maso hiwe hasa n'izuba. Kandi ku munsi w'iherezo niho Yesu Kristo aba afise mu maso hiwe. Mu maso hiwe hazoba hariko haramurika hakayanganira ku ishengero ry'uburyo mu banyamahanga, hanyuma naho hazokayanganira ku ihanga ry'Abaheburayo, ariko arakayangana mu maso yiwe hasa n'izuba, ariko aratuboneshereza akoresheje uguhishurirwa kw'Imana kose guhwanye n'umunsi mushasha w'ikiringo, ikiringo kinini cy'ubwami. Uguhishurirwa guhwanye n'umunsi mushasha w'ikimpumbi, arico kimpumbi kigira indwi, kuko buri gihe uko izuba rirashe canke rivutse
rirarasa canke rivukira ku munsi mushasha, kandi rirasa mu gitondo. Kandi abubaha izina ryanje, izuba ry'ubugororotsi rizobarasira rifise ugukiza mu mababa yaryo. Izuba ry'ubugororotsi twabonye ko ari Kristo. We yaravuze ati, jewe ndi umuco w'isi. Uhoraho nyene mu isezerano rya kera ari we zuba ry'ubugororotsi, ni we nyene Yesu Kristo mu isezerano rishasha. Rero isengesho rivuga ngo umurikishirize mu nyonga hawe nk'uko umwanditsi wa Zaburi yabivuze, kandi rikavuga ngo mu nyonga hawe uhamurikishirize abantu. Rero ku munsi w'iherezo uko no kuza kwa Kristo azaranye n'abamarayika biwe, ariko arakayangana mu kuza kwiwe biciye mu kugaragara kwiwe kwa nyuma uko akorera mu mumarayika ntumwa wiwe. Aho rero niho tuzoba turiko turabona mu maso hiwe hasa n'izuba ririko rirakayangana, riboneshereza ugutahura kwacu, riboneshereza ubugingo n'ubuzima bwacu bwose, kugira ngo dushobore gutahura ibi bintu byose bitegerezwa kuba vuba kuri uyu munsi w'iherezo. Aho rero niho tuzoba turiko turabonera muri uko kugaragara kwa Kristo nk'izuba ririko riramurika rikayangana. Tuzoba turiko turabona ubukozi bwa Mose n'ubwa Eliya. Ubwo n'ubukozi bw'abamarayika b'umwana w'umuntu ku munsi w'iherezo, kandi kugira ngo ku munsi w'iherezo ubwo bukozi bugaragarire ngaha ku isi, nk'uko kandi habaye kugaragara k'ubukozi bw'abamarayika ntumwa ndwi b'umwami Yesu Kristo mu ntambuko rw'icanke ibihendwi by'ishengero ry'abanyamahanga. Rero gutyo ku munsi w'iherezo hazobaho kugaragara k'ubukozi bwa Mose n'ubwa Eliya, ari byo biti by'imyelayo bibiri biboneka mu vyahishuriwe Yohana ikigabane c'10 umurongo wa 3 kabandanya, biranaboneka no muri Zekariya ikigabane ca 4. Aho haraboneka ibiti by'imyelayo bibiri, ari bo basigwa babiri bama imbere y'ukugaragara kw'Imana. Rero twababonye ku musozi wo guhindurirwako, kuko aho Kristo yariko arereka abigishwa biwe n'ishengero ryiwe ryose rizoba kuri iyi si, yariko araryereka urutonde rwo kuza kwa kabiri kwa Kristo, azananye n'abamarayika biwe nk'uko we yabisezeranye. Kandi abamarayika biwe n'ubukozi bwa Mose n'ubwa Eliya ku munsi w'iherezo. Rero ubu bukozi buzoba bugaragariye ku isi ku munsi w'iherezo, bugaragaye biciye mu mubiri w'umuntu. Kugeza ubu bukozi bwa Eliya bwaramaze kugaragara ubwa mbere, bugaragara mu ncuro 4. Mu ncuro ya mbere muri Eliya w'itishubi, hanyuma bugaragarira muri Elisa ku ncuro igira 2, ku ncuro igira 3 bwagaragariye muri Yohana Umubatizi, mu ncuro igira 4 bwagaragariye muri Revera William Marion Branham, ku ncuro igira 5 naho ubwo bukozi bugaragara nk'umwe mu biti by'imyelayo bibiri. N'ubukozi bwa Mose bwarasezeranye ko bugaragarira ku munsi w'iherezo, bukagaragara nk'uwundi wo mu biti by'imyelayo bibiri. N'ubukozi bwa Yesu nabwo bwarasezeranye ko bugaragarira ku isi ku munsi w'iherezo. Ubukozi butatu bukomakomeye buzoba bugaragariye ku isi ku munsi w'iherezo mu kuza k'umwana w'umuntu, aje nk'izuba ry'ubugororotsi ririko riramurika rikayangana, ririko riramurikira ugutahura kwacu. Ubukozi butatu bukomakomeye buzoba bugaragariye mu gikoresho cya Kristo, igikoresho icyo Kristo azoba ariko arashikirizamwo aya masezerano. Kandi Imana namba ntiyigera igira ubukozi bubiri bukomakomeye mu mwanya umwe mu gihe kimwe canke mu kiringo kimwe. Nukuvuga yuko Imana itigera igira intumwa zibiri zo mu gihe kimwe, nta nubwo yigera igira abavugishwa babiri b'ibiringo binini ngo babe bahari mu kiringo kimwe. Rero yo ntishobora kugira abavugishwa babiri bo mu gihe kimwe ngo babe intumwa y'icyo gihe, ngo babe intumwa y'icyo gihe canke ngo babe intumwa z'icyo gihe abo bavugishwa babiri. Ariko ego Imana irashobora kugira ubukozi bubiri bw'abavugishwa mu mwanya umwe, bukagaragarira rimwe, bukagaragarira mu mubiri umwe w'umuntu. Aho ibyo vyabaye turabibona muri Elisa, uwo yaje afise imigabane ibiri y'impwemu n'ububasha vyari biri muri Eliya. Byongeye kandi turabona ko no muri Yesu Kristo hatari hari gusa ubukozi bwa Mose n'ubwa Eliya, ahubwo hari ubukozi bwose bw'abavugishwa b'Imana bose.
kuko Yohana mutagatifu ikigabane cya mbere aravuga ati kuko ibibogaboga muri we nibyo twahawe ko twese n'ubuntu bugerekeranye n'ubundi. Kandi nimurabe Petero mutagatifu aratubwira muri kimwe mu vyete vyiwe muri Petero wa mbere ikigabane cya mbere umurongo w'icumi ukabandanya, haravuga hati vyako gakiza abavugishwa n'Imana aribo bavuze ubuntu mwagira muze muhabwe, barabirondera barabisesa, basesa igihe icyo ari cyo n'ibimenyetso vyaco cerekanwa na mpwemu wa Kristo yari muri bo. Mbega n'uyuhe mpwemu yari muri bo? Yari mpwemu wa Kristo. Yavuga yatagura iby'imibabaro ya Kristo bitari bwabe n'iby'ubwiza bw'uburyo bwinshi bwagira buze buyiherukire, kandi bahishurirwa yuko atari bo babyikorera ariko ko ari mwebwe babikorera, nibyo none mumaze kubarirwa n'abababwiye ubutumwa bwiza bavugishijwe na mpwemu yera yatumwe ava mu ijuru, kandi ivyo abamarayika bifuza kubirunguruka. Rero murabona ko mpwemu wa Kristo yari ari mu bavugishwa bo mu isezerano rya kera, hanyuma naho mpwemu yarabaye muri Yesu mu mwuzuro wose, kandi muri Yesu hari uwari yaratanze ubukozi arakora ubukozi bwo mu bavugishwa bo mu isezerano rya kera. Nicyo gituma muri Yesu hari ubukozi bwose, yari umwuzuro w'ubumana bugaragaye mu buryo bw'umubiri. Rero murabona mu gihe cya Yesu, igihe yabaza ati mbega abantu bagira ngo umwana w'umuntu ndinde, bamwe baravuze bati, bamwe bavuga kuri Yohana umubatizi yazutse, bati nicyo gituma muri wewe hakorekera, biciye muri wewe harakoreka ibi bitangaza. Bati abandi bavuga ko wowe uri uwundi wo mu bavugishwa n'Imana, no kuvuga uwundi kanaka wo mu bavugishwa yoba yazutse. Yesu araheza arababaza ati mbega none mweho gute? Mweho mugira ngo umwana w'umuntu ndinde? Petero aramubarira ati wewe uri Kristo umwana w'Imana nzima. Rero murabona ko muri Yesu hari ubukozi bwose, kuko we ni umwuzuro w'ubumana, ubumana bugaragariye mu mubiri w'umuntu. Rero murabona ko ku munsi w'iherezo dufite isezerano ryo kuza kwa Eliya ku ncuro igira gatanu, ukuza kwa Mose ku ncuro igira kabiri, n'ukuza kwa Yesu ku ncuro igira kabiri. Ubu bukozi buzoba bugaragajwe na Yesu Kristo muri mpwemu yera, abugaragaje biciye mu mumarayika n'umwe wiwe. Kandi Yesu Kristo azoba ari nk'umucamanza w'isi yose, kandi azoba ari nk'intare yo mu muryango wa Yuda, kandi azoba ari nk'izuba ry'ubugororotsi rigaragaye ririko rirakayangana rimurika. Gutyo rero ririko riramurikira ugutahura kwacu imbere mu bugingo no mu buzima bwacu bwose, kugira ngo dushobore gutahura ibi bintu byose bitegerezwa kuba vuba, ari byo bimenyekanishwa bimenyekanishwa na Yesu Kristo, akabimenyekanisha biciye mu mumarayika n'umwe wiwe. Ivyahishuriwe Yohana ikigabane cya 4 umurongo wa mbere, Kristo aho aravuga ati duguze hano nkwereke ibikwiye kuzobaho hanyuma y'ivyo. No mu vyahishuriwe Yohana ikigabane cya 22 umurongo wa 6 haratubwira hati arambarira hateye amajambo nayo kwizegwa n'ay'ukuri, kandi umwami niyo Mana igera impwemu z'abavugishwa nayo, yatumye umumarayika wiwe kwereka abagurano biwe ibigira bibeho vuba. Rero biciye mu mumarayika n'umwe wiwe, uko niko Kristo amenyesha ishengero ryiwe ibi bintu byose bitegerezwa kuba vuba. Rero murabona ingene Kristo mu maso yiwe hasa n'izuba, mu kanwa kiwe hariko hava inkota. Ku munsi w'iherezo azoba agaragaye nk'ugendera ku ifarasi yera yo mu vyahishuriwe Yohana ikigabane c'19. Mbega none ni iki ivyahishuriwe Yohana ikigabane c'19 umurongo wa 11 kugeza ku wa 21 ku rupapuro rw'amajana 277 mu gitabo cy'ibimatanijwe, integuza y'ukuza kwa kabiri kwa Kristo. Ariko arasenga aravuga ati turasavye ngo mpwemu yera yizire wenyene ubwiwe ugendera ku ifarasi y'ukuri yera, mu gihe mpwemu wiwe mpwemu wa Kristo aba ahanganye na Antikristo. Wewe rero ace ahamagara biwe, nukuvuga kugira ngo habe umuhamagaro
hakenewe ugendera ku ifarasi yera yo mu byahishuriwe Yohana, ari we Yesu Kristo mu buryo bwa mpwemu yera. Rero mu gushyitswa kukuza kwe ku munsi w'iherezo ku isi hagati mu ishengero ry'iwe, nimurabe ibizoba biriko biraba. Ku rupapuro rw'amajana 236 mu gitabo cy'ibimatanijwe mu Kiespanyol, Revera William Marion Branham, integuza y'ukuza kwa kabiri kwa Kristo, aratubwira ati, ariko igihe umwami wacu azoserukira ku isi, azoza ariko agendera ku ifarasi yera nk'urubura, kandi azoba ari Emanueli mu mwuzuro, ijambo ry'Imana ryambaye umubiri mu muntu, kugira ngo dushobore kwakira ugendera ku ifarasi yera mu byahishuriwe Yohana ikigabane cya 19, ari we uwuza afise iyo nkota ikarishe y'ubugi bubiri. Uwo ni waba afise mu maso hasa n'izuba, kandi ni waba afise inyonga zisa n'imbeya z'umuriro, ni waba afise amaguru asa n'umuringa w'umwakaka utukujwe n'umuriro. Ni we nyene wo mu byahishuriwe Yohana ikigabane c'10, ari we aza ari mu gicu, kandi hanyuma aragaragarira ku isi, kandi amaze gusemerera, kuko yarasemereye nk'uko intare yivuga, asemereye imituragaro ndwi yumvikanisha amajwi yayo, kandi ukwizera kudushoboza kuzamurwa kugira ngo duhamagagwe, twegeranywe kandi duhindugwe. Ko kwizera kuri hehe? Mu mituragaro yo mu byahishuriwe Yohana ikigabane c'10. Nuko rero hakenerwa ukuza k'ugendera ku ifarasi yera mu byahishuriwe Yohana, ari we nyene marayika w'inkomeza amanuka avuye mu ijuru mu byahishuriwe Yohana ikigabane c'10, aje ari mu gicu. Kandi hakenerwa ukuza kw'iwe kugira ngo dushobore kumva ijwi ry'iwe, ariko aratumenyesha ibintu bitegerezwa kuba vuba gutyo, ariko araduha guhishurirwa cyangwa ukwizera kudushoboza kuzamurwa, ariko guhishurirwa kukuza kwa kabiri kwa Kristo, aje nk'umwami w'abami n'ubuganza baganza, aje nk'intare yo mu muryango wa Yuda, kandi byongeye aje nk'izuba ry'ubugororotsi. Ibyo bigereranyo bibiri byose, intare n'izuba, byose uko ari bibiri, n'ibigereranyo n'ibishushanyo bishushanya umwami. Izuba ni umwami w'izindi nyenyeri, intare nayo ni umwami w'ibindi bikoko. Yesu Kristo nawe rero ni umwami w'abami, kandi ni intare yo mu muryango wa Yuda, umwami w'abami n'ubuganza baganza. Rero kuza kwiwe ku munsi w'iherezo, aje mu ishengero ry'iwe, ku ishengero ry'iwe azoba ariko arashyitsa ibi bigereranyo, ibi bishushanyo byose, ari byo biboneka mu mwana w'umuntu mu byahishuriwe Yohana ikigabane cya 1, no mu byahishuriwe Yohana ikigabane c'10, no mu byahishuriwe Yohana ikigabane cya 19, no mu byahishuriwe Yohana ikigabane cya 14 umurongo wa 16 kugeza kwa 20, no mu bindi bibanza byaba ibyo mu gitabo cy'ibyahishuriwe Yohana, ndetse no mu butumwa bwiza butandukanye, ndetse no mu buvugishwa bwo mu isezerano rya kera. Rero kugira ngo dushobore kubona izuba, dushobore kubona ukuza kwa Kristo nk'izuba ry'ubugororotsi, tubone mu nyonga hiwe hasa n'izuba, murabona, hakenewe ko Kristo aza ku munsi w'iherezo, akaza mu gihe cy'ubuye rikomeza imfuruka, akugurura ikiringo kinini gishasha, akihishura biciye mu mumarayika n'umwe wiwe, akishurira mu gihe gishasha, igihe cy'ubuye rikomeza imfuruka, no mu kiringo kinini gishasha, ikiringo kinini cy'ubwami. Gutyo rero akamurikira ugutahura kwacu, akatwuzuza ubumenyi bwo kuza kwiwe, aje nk'umwami w'abami n'ubuganza baganza, aje nk'izuba ry'ubugororotsi ririko riramurika rikayangana, ariko aramurikira ubugingo bwacu n'ubuzima bwacu bwose. Rero murabona ingene iri banga ryo mu nyonga hiwe hasa n'izuba, n'ukuza kwa Kristo aje nk'umwami w'abami n'ubuganza baganza, agaragaye biciye mu mumarayika n'umwe wiwe. Rero murabona ingene ibanga ry'umusozi wo guhindurirwako ririmwo ukuza kwa kabiri kwa Kristo, aje nk'umwami w'abami n'ubuganza baganza, azananye n'abamarayika biwe, kandi abamarayika biwe hariya barerekanywe
babaye Mose na Eliya, kuko ku munsi w'iherezo ubukozi bwa Mose n'ubwa Eliya buzoba bugaragariye ngaha ku isi, bugaragariye hagati mu ishengero ry'umwami Yesu Kristo. Rero ku muntu uwo ari we wese yibaza, yiyumvira ko ubukozi bwa Mose na Eliya butazoba bugaragariye mu ishengero ry'umwami Yesu Kristo, ikibazo cyanjye ndamubaza ni iki? Mbega ihema Mose yubatse n'ingoro Salomo yubatse, iyo ngoro ni ishusho n'urugero cyangwa se ishusho n'urugero by'ishengero ry'umwami Yesu Kristo? Yego cyane, nivyo. Ikibanza cy'ahera nacyo cy'ihema Mose yubatse n'icy'ingoro Salomo yubatse, mbega icyo kibanza nticyari cyo kibanza gishushanya intambuko ndwi cyangwa ibendwe by'ishengero ry'abanyamahanga? Yegome cyane. Kandi mu izi ntambuko ndwi ubukozi bwahagaragariye ngaho bwabaye ubukozi bw'abamarayika ntumwa ndwi, abari barimo mpwemu wa Kristo agaragaye. Kandi mu mumarayika ntumwa w'indwi nawe w'igihe cy'indwi cy'ishengero ry'abanyamahanga hari ubukozi bwa Eliya bugaragaye ku nshuro igira 4. Ariko ubwo bukozi ntibwari bugaragaye ari nk'umwe wo mu biti by'imyelayo bibiri. Rero murabona ingene ubukozi bwa Eliya buba mu nzu y'Imana bwarabaye mu kibanza cyo hanze muri Eliya w'itishubi, buhagaragariye no muri Elisa no muri Yohana Umubatizi. Hanyuma mu kibanza cy'ahera cy'ingoro yo mu buryo bw'imihemu ya Kristo turabona ubukozi bwa Eliya bugaragaye ku nshuro igira 4, bugaragariye muri Revera William Marion Branham, ariwe umumarayika ntumwa w'indwi w'igihe cy'indwi cy'ishengero ry'abanyamahanga. Ku munsi w'iherezo naho mu kibanza cy'ahera cyane cy'ingoro yo mu buryo bw'imihemu ya Kristo, aho hazaba hariho ubukozi bwa Eliya bundi bushasha. Nimuraba ingene bugenda bubandanya, buza bugenda buragaragarira mu ngoro y'Imana. Ubwa mbere mu kibanza cyo hanze harabereye ukugaragara gutatu k'ubwo bukozi, muri Eliya w'itishubi, muri Elisa no muri Yohana Umubatizi. Hanyuma mu kibanza cy'ahera bwaragiye mu kibanza cy'ahera bugaragarira muri Revera William Marion Branham. Hanyuma ubwo bukozi bujya mu kibanza cy'ahera cyane, aricyo gihe cy'ibuye rikomeza imfuruka, aho ubwo bukozi bugaragarira ku nshuro yabwo igira 5. Rero murabona ingene ubukozi bwa Mose nabwo bwabaye mu kibanza cy'ahera, hanyuma naho buca bujya mu kibanza cy'ahera cyane cy'ingoro yo mu buryo bw'impwemu ya Yesu Kristo. Kandi ubukozi bwa Yesu, ubukozi bwa marayika w'isezerano, nabwo bwaragaragaye mu kibanza cyo hanze cy'inzu y'Imana. Icyo kibanza gihwana no guhera mu gihe cya Adamu kugeza mu gihe cya Yesu. Hanyuma ikibanza cy'ahera nacyo gihurirana no kuva mu gihe cya Yesu kugeza mu gihe cy'umumarayika ntumwa w'indwi. Hanyuma mu kibanza cy'ahera cyane nacyo gihwana n'iki gihe cya nyuma, icyo twebwe turiko turabamo. Rero murabona ingene ubukozi bwa marayika w'isezerano, ubukozi bwa marayika w'uhoraho bwagaragariye mu kibanza cyo hanze mu isezerano rya kera, hanyuma bwaragiye no mu kibanza cy'ahera no mu gihe cy'ubukozi bwa Yesu. Naho nyene aho hari hakiri mu kibanza cyo hanze. Hanyuma mu ntambuko ndwi cyangwa ibendwe by'ishengero ry'abanyamahanga turabona ubukozi bwa Yesu buri hehe, buri mu kibanza cy'ahera, bugaragaye biciye mu bamarayika ntumwa ndwi b'ibihendwi by'ishengero ry'abanyamahanga. Kuko ubukozi bwa Kristo burakora cyane burazana ijambo haba mu kibanza cyo hanze ndetse no mu kibanza cy'ahera, no mu kibanza cy'ahera cyane naho, kuko umuherezi mukuru ntagira karimbi, ntagira imbibe zaho akorera. Rero ubukozi bwa Kristo buca bujya mu kibanza cy'ahera cyane, mu kibanza ngirakamaro cyane cy'ingoro yiwe yo mu buryo bw'impwemu, kandi buhaza vyongeye buri kumwe n'ubukozi bwa Mose ku nshuro igira 2 n'ubukozi bwa Eliya ku nshuro igira 5. Nicyo gituma mu kibanza cy'ahera cyane ku mutemere wo guhongera ko haboneka abakerubi 2 ba zahabu bubatswe mu gice kimwe cya zahabu icyari cyubakishijwe umutemere wo guhongera ko wari uri ku isanduku y'isezerano. Aho hari ubwiza bw'Imana buhagaragariye ku mutemere wo guhongera ko hagati y'abakerubi 2 ba zahabu. Hanyuma turabona ko umwami Salomo nawe nyene yabaje abakerubi 2 b'urubaho rw'umwelayo abatwikiriza zahabu, nawe nyene abashyira mu kibanza cy'ahera cyane. Kubera iki? Kuko ubukozi bwa Mose n'ubwa Eliya bwari kuzoba buri mu kibanza cy'ahera cyane cy'ingoro yo mu buryo bw'impwemu ya Kristo ku munsi w'iherezo.
abo n'abamarayika bazanana n'umwana w'umuntu ari n'ubwiza ku munsi w'iherezo, kugira ngo abe mu ishengero ry'iwe mu kibanza cy'ahera cyane cy'iyi ngoro yo mu buryo bw'impwemu. Rero turabona ibanga ryerekaniwe mu iyerekwa ryo ku musozi wo guhindurirwako, ibanga ry'umusozi wo guhindurirwako. Aho murabona ingene Kristo yariko arerekana ibintu byose bizogaragara mu kuza k'umwana w'umuntu azananye n'abamarayika biwe ku munsi w'iherezo. Kandi uwo musozi, uriya musozi washushanya umubiri w'ibanga wa Kristo. Uyu ni wo musozi w'Imana, ingoro y'Imana, inzu y'Imana, ariyo nzu ifise ikibanza cy'ahera. Icyo cyubatswe mu bihendwe by'ishengero ry'abanyamahanga. Iyo nzira afise kandi n'ikibanza cy'ahera cyane, aricyo gihe cy'ibuye rikomeza imfuruka. Icyo gihe kiriko kirubakirwa muri Amerika Latine na Karayibe hakoreshejwe Abanyamerika Latine na Karayibe. Rero ubu twebwe turi mu gihe aho ivyabonekeye ku musozi wo guhindurirwako vyari kuzoshikirizwa, bigashikirizwa hagati mu ishengero ry'umwami Yesu Kristo kuri uyu munsi w'iherezo, mu kimpumbi c'indwi, dushingiye ku isezerano rya Bibiliya. Kandi ku isi hari kuzoba hari umugwi w'abantu bariko baraba mu kibanza ico umusozi wo guhindurirwako uzohindukirako ukuri. Ni ukuvuga ahazoshikirizwa ivyabonekeye ku musozi wo guhindurirwako, kandi abantu bazoba bariko barabona ukuza kwa Mose ku ncuro igira kabiri, ukuza kwa Eliya ku ncuro igira gatanu, hamwe n'ukuza kwa Yesu ku ncuro igira kabiri. Bazoba bariko barabona ubu bukozi butatu bukomakomeye bugaragariye mu mumarayika w'umwami Yesu Kristo. Gutyo rero bazoba bariko barabona mu nyonga h'umwami hakayangana hamurika nk'izuba. Bazoba bariko barahabona hakayangana nk'izuba, akayangana nk'umwami w'abami n'ubuganza baganza. Ariko araduha umucyo wo mu buryo bw'impwemu, awuha ubugingo bwacu. Gutyo ariko araduha ubumenyi bw'ibi bintu byose bitegerezwa kuba vuba. Ariko aramurikira ugutahura kwacu. Gutyo ariko araduhishurira ibi vyanditswe byose, kuko umucyo wa Kristo ugaragariye ku munsi w'iherezo uzoboreka uri kuramurika kuri ibi vyanditswe byose bihwanye n'uyu munsi w'iherezo. Kandi biriko biramurikwa ko tuzobibona imbona nkubone, kandi tuzobibona ku buryo tuzovuga tuti ubuho gome ndashoboye gutahura icyo ibi bisigura. Kuba umuntu ariko arabona mu nyonga mu maso h'umwana w'umuntu hakayangana hamurika nk'izuba, ni ukuba umuntu ariko arabona ukuza kwa Kristo ku munsi w'iherezo ari mu mumarayika ntumwa wiwe mu gihe cy'ibuye rikomeza imfuruka n'ikiringo kinini cy'ubwami, agaragaye nk'umwami w'abami n'ubuganza baganza, agaragaye nk'intare yo mu muryango wa Yuda, agaragaye nk'izuba ry'ubugororotsi ririko rirakayangana muri iki gihe cya nyuma. Mbega murabona ingene biciye bugufi umugambi w'Imana wose, Kristo ashikije amasezerano yiwe. Integuza y'ukuza kwa kabiri kwa Kristo yabivuze neza ko vyari kuzoba mu buryo buciye bugufi, byose biciye bugufi cyane, ku buryo tutagavye tutabaye maso vyoducitse bikaduca hejuru. Rero turabonye ibanga ry'umusozi wo guhindurirwako, nukuza k'umwana w'umuntu azananye n'abamarayika biwe. Ukuza kwiwe kuriko kuragaragara azananye n'abamarayika biwe kugaragaye biciye mu mumarayika ntumwa wiwe. Igihe umwami wacu azoserukira ku isi, azoza ariko agendera ku ifarasi yera nk'urubura, kandi azoba ari Emanueli mu mwuzuro, ijambo ry'Imana ryambaye umubiri mu muntu. Turiko turabona igitwikirizo cy'umubiri, tuzobona ukugaragara kwa Kristo, ukugaragara k'ugendera ku ifarasi yera mu vyahishuriwe Yohana, kandi tuzomubona ariko arakayangana amurika nk'izuba. Tuzomubona afise iyo nkota iriko iva mu kanwa kiwe, kandi tuzobona ugushitswa kw'ibi bigereranyo, ibi bishushanyo byose vyabonetse mu mwana w'umuntu. Muri uyu mwanya turabonye ibanga ry'umusozi wo guhindurirwako, nukuza k'umwana w'umuntu mu bwami bwiwe, kugira ngo gutyo ashitse amasezerano yiwe, akora igikorwa cyo kwisubiza ivyiwe.
kugira ngo gutyo yisubize intebe yiwe y'ubwami, intebe y'ubwami ya Dawidi, yicare ku ntebe y'ubwami ya Dawidi, aganze imyaka 1000, hanyuma aganze no mu bihe bidashira. Kandi ku batoranijwe ukuza kwiwe ni ukugira ngo ahamagara abatoranijwe biwe bahamagaje ubutumwa bw'inkuru nziza y'ubwami, atwegeranya kugira ngo duhindurwe, tuzamugwe, tujye mu mazimano y'ubukwe bw'umwagazi w'intama. Nta muntu n'umwe azoshobora guhindurwa ngo azamugwe ubwa mbere atabanje kubona ugushyitswa kw'ibyabonekeye ku musozi wo guhindurirwa ko ukuza k'umwana w'umuntu azaranye n'abamarayika biwe, ni ukuvuga ukuza kwa kabiri kwa Kristo. Yesu Kristo mu buryo bwa mpwemu yera biciye mu mumarayika n'umwe wiwe, ariko aragaragaza ubukozi bwa Mose ku nshuro igira 2, ubukozi bwa Eliya ku nshuro igira 5, ariko agaragaza n'ubukozi bwa Yesu ku nshuro igira 2. Kandi uko ni ukuza k'umwana w'umuntu azaranye n'abamarayika biwe. Uko no kuza kwa Yesu Kristo mu buryo bwa mpwemu yera, yihishije kandi yihishuriye mu mubiri w'umuntu, yihishije kandi yihishuriye mu mumarayika n'umwe wiwe ku munsi w'iherezo. Kuri jewe yari amahirwe akomeye cyane kuba nari kumwe namwe ndiko ndabashingira intahe y'ibanga ry'umusozi wo guhindurirwa ko. Ese Yesu Kristo marayika w'isezerano mu nyonga hiweho murikira kuri twebwe twese, aduhezagire Yesu Kristo, kandi vuba twese duhindurwe tujyanwe mu mazimano y'ubukwe bw'umwagazi w'intama. Ndabashimiye cyane kuba mwanteze amatwi mubikunze. Mwese mugira ijoro ryiza. Hamwe natwe bundi bushasha Revera Miguel Bermudez Marine kugira ngo abandanye kandi asozere muri iri joro. Imana ibandanye kubahezagira mwese.